amakuru y'imisi ko warahindutse ira gute na ni more nishimiye kukubona nje biranshimishije ira urazi yuko nari mu mashuri kandi nushobora kwemera narakwiyumviriye cyane ndavuga nshitse gusa negereza kukurondera ira nimba ataco bitwaye urashobora kuzonegurira umwanya tukavugana nta kibazo uza gushikira nyene mwahora mu yego ni hajya nyene kwa mama namwe muracaba hajya nyene twe nitwimuka kweli twe nitwimuka aha basi ima nimero za telefone ndaza gutelefona Yesu ariko miboro ntuhinduka uraca bise aga telefone kake kumbora cyakibuka shira niyinga yewe nari numiwe no kuri urazi ko biranegereje cyane kubona wibuka ibintu byanje aho ni sawa ni nimero ndiko ndakoresha rero okay sa merci sawa okay bashikanje je ndabashimiye ko mwanyitavye mukaza ariko rero ndakeneye amafaranga kandi ntizogurisha ino parcelle ngaha nyene iyi nyene yego ntibikunda baraguhenze cyo ndi mukuru uyarankurikira twe turagukurira twese kubera iki twe tutoshinga itegeko twogira ukunuka ariko twe twavuze duti iri tongo rigume ngaha kuko ni ry'umuryango si ryawe wenyene ahubwo jewe narinzi ko aje kutubwira ibintu by'imigambi nagiye hariya ndatera imbere narinzi ko azanye ikofi ngo dusohokane nayo bagurisha itongo nigikundi n'iry'umuryango na data nagiye apfuye ariye nta soni umbe ndababwira duteza kwigurisha no parcelle kuko naje ndafise imigambi sinzokama ndabaririra misi yose ndabatora ibibazo mbere n'umukiriya namaze kumuronka ntigikunda nabikubwiye ntigikunda iri tongo ntirigurishwa ndakubwire teshute nimba arico cyari kikuzana ucu usubira yuvuye akabantu bumbe mwabaye mu ntibikunda ni rya data tuzoripfiramwo urisha twego tutararigurisha ewana je ico wasabye tutagufashije niki ico tubaza ngo tugufashe nk'abavukanye tugufasha n'icyaha umva rero nta mafaranga anyu nkeneye narababwiye nkeneye ko tugurisha ino parcelle y'abavyeyi uragiye heyo burya rero ndakubwiye burya ntibyoroshe aho twenga bikomeye biga byakaze kandi aho rero burya dukwiye kugira inama burya aho yasaze ngo agera rige ahanyene yorirya nyene mu kirundi ceruye ngize ndakubwiye tonde nk'imiliyoni 3 naho zoba zine n'umuvukanye tumuhe agire mariage ipaseri kumenga tenda gukengurukiye mutoyi wanje ndagukengurukiye nawe mutoyi wanje bavuze ukuri imana ikumpeza giri kandi cyo ni yakoze Mama, kuno musi utashusha mvuye n'ibiki? Kamwana angereka ibintu nazinduye mu nari nzonzinduye mu bintu by'umumaro. Umwenye korome. Urabona yaradutumye ngo turaza turagenda turahahurira muhira turicara. Natona nguyo atanye adusutse mw'iryo jambo. Ngo tugurishe ngo rijya tongo. Yatongo risiga abavyeyi bacu ngo turigurishe aronka amahera kuza kurongora ngo azana abandi bagore ngo abagore ngo azana abageni. Wow, tugira turonka amahera mu muryango rero? Tugira turonka amahera twamwemereye
itongo ry'umuryango ntiriribwa na nejo bundi agomba turikureho turiheze hama hazasiga haramutswe ibihumbi. Mama burya marume uramunzi Twaravukanye ndamuzi nazo tugiriye. mama reka nakubwira amajambo amwe ushobora kuba waribagiye. Hari amajambo papa yambwiye abiri atarashengera. Rya mbere yambwiye yuko mwananje igikona cumbira umunyu mu mbeba. Irya kabiri yambariye inzoka yinjiye mu mubindi baramenana. Burya marume arashobora kubakorera akantu agasigara adandaza mwese mwaramaze gushengera. Reka nkubwire mwananje baciye umugani mu kirundi ngo rurica ntirumarira imana naca azotubwira ntazobona n'umwasigara nawe akamusarire. Mama burya marume we ntumuzi utico no guhanura kuko utazi agakino kurakina. Ja ku ruhande ureke bagwane nibahiza kugwana uzokwegera nawe uronke mu bandi. Ikimbabaje nigiye ngiye kuzosigara ndipfuvye ku bavyeyi bose. Umviza mwana ndakubwira je uyu sishobora kubiga ito mu muryango wa data undeke itongo ry'umuryango rigurishwe bagabo kandi ivyo ntuzuse kubibara. Mwana je ndakurabura nteye ubwo je naherutse uja kwishuri ubwo wari kwishuri canke wari mwishamba ko mbona uje umengura umuntu avuye mwishamba mbarira usigaye ufise n'ibiziriko ku mutwe. Ahubwo mama erega cambere wari kumakaribu kwanza canke ni wari wunkumbuye mama. Mwana nari ndagukumbuye kandi cane ariko ndakubonye numva ngize igishika c'umuvyeyi kuko ntuje usa ku mutwe. Je nibaza ko naherutse uja kwishuri sinzire ko buvuye kwishuri canke kuvuye mwishamba. Mama we na makuru ufise ubu turi mu iterambere mama, ibi nibyo bigezweho. Urabona ngaha nanje ngaha ncaba umunyeshuri akomeye. Bigezweho ga mwana ivyo biziriko ku mutwe ga mwana nivyo bigezweho. Ivyo nivyo bigezweho. Erega waratituye umuco w'ikirundi. Abarundi duhise umuco mwiza wo kwisonera nawe uzanye ibiziriko ku mutwe. Ariko ga mwana amafaranga nakurihe nariyemeye ndikokora ndagurisha nakagatungwa byose kugira ndagufashe wige. None ivyo nibyo nzaniye ayo niyo mashuri wari wagiye kwiga ibiziriko ku mutwe. Oya ndumiwe ndajorewe. Mama wamaye amahera yo kuyiga canke wamaye amahera yo kugura impuzu? Amahera yose wandungikiye narakoresheje mu kwiga. Anyuma ibi ni ibintu bisanzwe. Ibi igisigaye gusa n'urupapuro mfise ngaha. Sawa genda burya nzotohoza neza menye ko ari wagiye kwishuri cyangwa ko wagiye mu bindi. Minani vya bintu vyase kweli kiyago nibiki we kuvugira munsi tuvanye uma mbona ufise ibibazo ufise ikibazo nyabaki mama witiriwe mu maso ngira niki kibazo ufise? ni kuvuga ujya mugambi wanje kandi urawuzi bashikanje bose narabicaritse hamwe turavugana ariko bavyase. None ujya mugambi ata amafaranga afise ntushobora kurangura. None ndabigire gute? Kiyago wewe uracyari umusore bashikawe ntibakunanira. Urazi we kuva tukiri kwishuri wamira umuntu twemera hano mu karere. Ijya paraseri tegerezwa kugurishwa byase bikunze. Koresha ubwenge bwose bubaho. Kujya twakivuganye.
vyase mu migere shira mu ngumu itegerezwa kugurishwa urya mugambi utegerezwa kurushikako. Minani, jewe kubisanzwe ajya amafaranga atabonetse y'irya paraseri umugambi wanje ntushoboka ntibikunda na gato. Jewe nanje nk'umugenzi shaka nokora iki ndabigire gute? Kiyago wibuke yuko na jewe ivyo ariko byangendeye ubwa mbere. Je abavyeyi banje bamaze gupfa urazi ko bashikanje bagombye kunaniza bakagomba kumbera ifuro ry'igiti, ariko bashikawe barasohotse ntibakurusha ubwenge bumvishe ku nguvu. Je parasera byarakunze narayiriye, none bona hari cyo mbaye ntona ko ntagase amafaranga ubundi nayo mariage narayigize. Ibi migambi niko ndirangurira ngaho ibutike hariya urabona iruzuye, imoto mwibarabara ntona kuri kwirakora cy'ubwenge. Ese ukuntu we wahari umuntu aciye ubwenge kanura cy'ubwenge kujya wari uciye ubwenge tukiri kwishura. Sawa, jewe kubisanzwe n'amafaranga yabo narayase, nkeneye gusa amafaranga ya paraseri. Hama rero ico nzokora nzokimenya mu nyuma. Umva utegerezwa kubereka nyene kuri umuntu w'umusore, ubereke yuko mutangana nubwo waba gusumba. Ico nico cerekana umuntu w'umugabo. Fata ingingo urakutse. Uzi ikintu kinshimisha kimwe gusa, bashikanje bose barasohotse kandi nta numwe abayeho nabi. Nza kwigurisha tu. Ahubwo icyo nokwereka hamagara umwe ubimwumvishe muri babiri, usubira uhamagara uwundi ukoresha yandi mayeri. Buno bazosubira guhura batagihuje ivyiyumviro bashigikiye ko parasera uyigurisha. Uzoca ubaha amahera ushaka wewe nyene uko bazogusinyira neza. Sawa, urakoze. Kandi tuze dusubire guhura umbwira yuko idiri yakunze ntagatisha ntabyo kwicara amana. Bazikiye kwishuri nabonye utari umeze neza. Nini mbarire ni kibazo nyabakufise? Ese ndafite ikibazo nyene. Ese kibazo no wamenye go. None reka kumenya gute kufise ikibazo imyaka tubanye canke ndi nawe twiganye turabagenza. Wahavugira ikibazo ndike kukimenya mbere. Ikibazo kirahari nyene. Ikibazo nyabakira kikubuza kwiga frama ukanakizana no kwishuri. Tubirekesha dutaye. Si ibintu birenze nyene birarenze. Kira urabona periode turimo sivyo? Periode turimo sizo kuvanga ibibazo byo muhira n'ibibazo byo kwishuri. Iga ureke avanga ibibazo byo kwishuri. Elisaba nakubwiye bireke dutahe sha. Sawa ndavyumva ariko nk'umugenzi nibaze ko nakoze ikosa. Okay? Nakibwa. Kurabona ko kwishuri ukenewe ko niwe dukeneye kuguma wa kabiri. Je ndi wa mbere utegereza kuguma wa kabiri. Ukeneye ko bagutwara ikibanza. Dutahe nakamaro shaka. Ivyo muhira nivyo muhira ko shuri. Nakamaro ko kubivuga none tubwanye. Basi mbwira neza nakabazo ka office bazi. Umbasha mama arashobora ikibazo mubizi shaka gufa. Saya twirike ndayo naje kubwiye. Sawa nyimba mama wawe yiteze gufa cyangwa ubona ko agwaye ku buryo yofa. Senga basi. Okay? Twagiye. Sikusubi kurangwa kwa na wallahi. Twagiye rero cyane. Wowe ndagafite ibibazo.
wazanye urusaku mbarira. Reka reka nta rusaku burya ibintu byarenze inkombe. Era ni wowe nyene Bitarenze inkombe n'ukuri. wakuze habaye iki? Oya hari ibintu nyene bishitse burya utangura kwibaza ati none. Ntajyaga rero ntubona ingorane ziri muhira. Shaira ni kuri nyumvira ndiko ndavuga gute. Ingorane zo ndazibona. Ari ikibazo ni kimwe. Izo ngorane sitwe twazitanguye. Tuzozimara gute? Nakubwiye bitarenze inkombe je burya biransiga burya aho ubona ndicara bikansiga ubwenge. Reka je ikibazo hera. Navyumvise je kumukuru. Numvise mama yitoga. Ari wenyene yivugana. Ndavuga ko nzi mama atariko yahora. Habaye iki? Ndamuhamagara. Cyambara ati ibi vyose ni marume wanyu. Marume habaye iki? Acangira ku muriro. Gusa nyene ukuri na je narumiwe. Naramanitse amaboko. Uko ziriya ngorane nibo nyene ubwabo bazoziheza. Kandi ikindi kibazo Shaira naco. Bituma ndiko ndababwira ugende buke. Isiragoye. Isiragoye. Ikigira kabiri. Amuramuzi ukuntu ameze. Mama nishigwa rimenetse. Mama yitumye ikintu ategerezwa kukirangiza amahoro. Uriko uranyumva neza? Akirangiza amahoro canke mu butungane. Ivyo rabizi. Ubwo nibwo bwabo nyene fisi nta kindi. Ariko mugabo Ibintu bizoduhumira. Tuvyihoze. Bizoduhumira. Ibizoduhumira. Ega hajya na marume urabona ko ari karagira amakosa. Ega siwe bundagira. Ni hahandi nyene abantu twaramaze kuba ibikoko. Umuntu arashobora kugendera mu makosa. Abizi ko ari karagenderamo. Hewe akayahonyorera neza. Kandi yiteze nuko azoyatambuka akayarenga. Nico kibazo dufise uno munsi. Je muganda mu ntabwo bafise vraiment. Mukobwa. Oya nakumbura ubugira. Buriya ngo ubwo birahwetse. Kandi ngo umugabo w'ubwo ngo mara kabiri. Ikibazo nuko utari umugabo nyene. Wogira ubwoba gute? Reka hano nzojamo je. Abyo nzojamo. Zobasha. Basi reka tubirekere Imana. Bigire